amahoro y'Imana mwebwe mwese muri ko muradukurikirana bivanye naho muherereye ndabahaye ikaze muri ano makuru yacu y'ikirundi twabateguriye uno munsi mukaba mugira muyashikizwe na jewe Arlette Mugisha. Amakuru yacu y'uno munsi twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Hagiye gukorwa ubuhinga buzotuma ibibanza vy'iratiro hano mu Burundi bihurumbirwa ndetse bikanazana n'amafaranga y'agaciro, nayo abasangwa butaka ngo ntibagihohoterwa aho babaye mu kibano ngo ariko baracafise ingorane yo kubura amatongo barimamo. Ndabaha ikaze rero mu kanya nido ry'ano makuru twabateguriye. Sangwa ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubamenyesha ngo hagiye gushirwaho ubuhinga buzotuma ibibanza vy'iratiro vya hano mu Burundi bihurumbirwa ndetse bikanafasha kuzana amafaranga y'agaciro. N'inkuru twateguriwe na Benoit Sindayigwa. Bumwe mu buhinga bwo guteza imbere igisata ca mukerarugendo bwarashizwe ahabona. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo za mukerarugendo Marie Chantal Nijimbere yabivuze mu nama rukokoma ya za mukerarugendo iri kiraba. Iyo nama rukokoma izotuma herekanwa ubuhinga bwo guteza imbere igisata ca mukerarugendo ku buryo kiba igihugu iburumbirwa n'ingenzi. Izotuma kandi hatezwa imbere ico gisata mu Burundi wacu, mu karere turimo no kw'isi yose. Bizotuma haburumbirwa n'abanyamitahe, izotuma dukoresha neza uburyo buvuye muri ico gisata, gukomeza ubucuti n'ibindi bihugu, guhimiriza abegwa n'ico gisata gushiramwo inguvu kugira ico gisata gisubire guhurumbirwa. Olivier Suguru arongoye ishirahamwe ry'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi CFCIB mu mfunyapfunyo arerekana ko Uburundi butunze ibibanza vy'iratiro vyinshi. Uburundi gushika uno munsi bufise ibibanza vy'iratiro 149, ariko 123 akaba arivyo bizwi neza. Mu yandi majambo, ingenzi irashobora kumara amezi abiri iriko irazunguruka Uburundi itarashobora kumara ibibanza 250. Ikintu nyamukuru gihurumbirwa n'ingenzi hano kiracari ikiyaga Tanganyika, ingoma zo mu Gishora, ishamba rya Kibira, ishamba cimeza rikingiye rya Rukoko, ishamba cimeza rikingiye rya Ruvubu, isumo ry'amazi ya Karera, isoko y'uruzi Nile. Mwomenya ko iyo nama rukokoma ijanye na za mukerarugendo yatanguye kuwa 27 ikaja kurangira kuri uyu wa 28 Ruhuhuma uno mwaka. Abasangwa butaka batandukanye ngo ntibagikumirwa mu kibano ngo ariko baracafise ingorane yo kubura amatongo barimamo. N'inkuru twateguriwe na Jean-Verne Nakimana. Naho biterangode mu kibano abasangwa butaka bagikumirwa nkuko vyahora vyemezwa na Jean Baptiste Baranyizigiye, cegera c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe impuzabatwaye inipa Roba, ariko ngo baracyafise intambamyi zo kubura amatongo. No munsi rero turiko turaraba aho abato babageze mu bijanye no kwiteza imbere, twavuga yuko intambwe yoba iriko irategwa kuko hirya no hino dufatiye no kwirihimiriza rya leta yuko abarundi bose bakorera mu makoperative, bakorera mu mashirahamwe yo kwiteza imbere, n'abatwa rero muri rusange ntitwasigaye inyuma. Intambamyi zibura iyo hariko harakorwa ibikorwa bene ivyoye, hari aho usanga bigenda biragoyagoya, n'ahandi ushobora gusanga iyo migambi bariko barayikora mbere badafashe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzabatwaye Proba, ugasanga bafashijwe n'ishirahamwe kanaka, ariko ugasanga hariho nk'imigambi yindi iza yisukamwo ugasanga iriko irabahungabanya. Ugasanga rero dufate ari nk'ahantu bari bafise nk'itongo bahawe, dufate nka leta bazi kuri bari n'ivyo, mugabo hagacaza nk'umugambi twavuga ko uje gukora ibikorwa vya leta, bikaba ngombwa yuko nk'aho hantu bari baronse itongo bategerezwa kuhakorera ibindi bikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Urumva ngaho abariho guhungabanya imigambi yabo, kuko muri ico gihe leta ibihakeneye nabo ntibasubira kuhagira ku burenganzira kugira bakore bisanzuye. Urumva nkako rero kabaragahaze mu bikorwa baba ariko barakora. Jean Baptiste Baranyizigiye asaba leta kubandanya bashigikira kugira nabo ntibasigara inyuma, akizera kandi ko
umugambi wa leta wa zero nyakatsi nabo bazoronka amazu meza. Twasaba rero nuko abatumira rusange baronswa amatongo hirya no hino kugira na ya migambi yo kwiteza imbere bayikore kandi wa zero nyakatsi. Uwo mugambi rero tubizeye yuko uzogenda urakora na cyane ku bato. Ishiramwe impuza batwaye Niproba ikaba ryatangiye gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999 ryemererwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2003 kugira ngo rifashe imiryango y'abatwa nabo ntibasigara inyuma. Umuti yabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu ingwara yo kutamotegwa ngo ni ingwara abantu benshi bafata nkaho ari ikimenyetso cerekana kugira ugwari indi ngwara ariko ni ingwara ishobora gufata uwo ari we wese haba umwana canke ukuze. Inkuru twateguriwe na Alain Lohisi Ndongozi. Ingwara ituma uyigwaye atamotegwa neza anosumi muri rw'igifaransa irafata abantu batari bake naho benshi muri bo iyo bayigwaye yihutira kwiyumvira ko uko kutamotegwa coba ari ikimenyetso c'indi ngwara. Muganga Boaz Nibitanga arasigura uko iyo ngwara imeze. Iyo ngwara anosmi ikaba ari ishobora kuba anosmi total canke anosmi partielle, bisigura ngo iyo ugize anosmi total ni kibazo ushobora kugira kijanye no gutakaza kumotegwa burundu. Ahanini itegwa n'ibintu bibiri canke twita ma origine. Ishobora gutegwa na origine twita congénitale, umuntu ashobora kugira ico kibazo yarakivukanye. Ashobora no kugira anosmi twita accuse, iyo yo ashobora no kwigira au cours de la vie. Aranamenyesha kandi ibintu nyamukuru bishobora gutera iyo ngwara. Ahanini cyane rero bikunze gutera iyo ngorane ni ingwara zitandukanye nk'akarero ama infection. Hariho ama infection ashobora gufatira mu bice by'amazuru ashobora gutera ico kibazo fatiya cyane mu bijanye no guhema, nk'akarero ingwara twita sinusite na ma inflammation afatiya muri ibi bice byo mu mazuru. Iyo shobora gutuma umuntu atakaza odeur kumotegwa. Ikindi ni ingwara zitandukanye nk'akaroro grippe, ushobora kugwara grippe naho nyine ukagira ikibazo cha anosmie partielle. Ni mu gihe umuntu ariko afate imiti mwimwe, hari imiti ifise ubwoko kanaka bishobora gutera nka effet yo gutakaza odeur kumotegwa. Iyindi ngorane ishobora kwaduka igatera iyo ngorane ni mu gihe umuntu ashobora kwimotereza cyangwa ibyo tuta inhalation des substances nocives. Ikimenyetso cyuko iyo ngwara hari ku isi, ishiramwe mpuzamakungu yita amagara y'abantu OMS yaremeje ko igenekezo rya 2027 ruhuma uko umwaka utashe ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ibijanye n'ingwara kutamotegwa. Amashuri yarakwiye kugira abahinga mu bijanye n'imyifato kugira bafashe abana baba bari ku mashure ngo kuko bashobora kugira ibibazo bakabura uwo bitura. Bivugwa na Justin Mugisha umuhinga mu by'inyifato tumukurikira. Ku mashure abana barahurira n'ingorane zivuye ku kutumvikana, gufatwa nabi, guhohoterwa bivuye ku barezi kumbure bataba bazi ibanga bashinzwe ryo kurera. Ica kabiri naco nuko abavyeyi aribo barezi bigisha baba bakwiye gutahura ko bafise uruhara gutahura abana, kuko uwo mwana ashobora kuva muhira yahuye n'ingorane, kumbure abavyeyi biwe baragwana, yavuye muhira adafunguye. Rero iyo ataba ariko arakurikira ku ishuri, umuvyeyi yarakwiye gutahura yuko ashobora kuba yagize ingorane. Hanyuma niyo umwana yakoze ikosa nk'ugukubagana, arashobora kumukosora, akamukosora mu rukundo, akamukosora novuga nti mu buntu kugira ngo ico kintu ntazosubire gukora. Rero ica kabiri naco igikwiye gukorwa nuko bwa mbere hakwiye kubaho abantu bize ivyerekeye imibereho n'inyifato kugira ngo bwa mbere bafashe abigisha gutahura yuko mu gukura kw'abana haba ibintu bitari vyiza. Ivyo bintu rero bishobora kuva ku bintu vyinshi. Ica kabiri bashobora gukora ko bari guhuza abavyeyi n'abigisha kugira ngo batahure izo ngorane zari zo mbere bazitorera umuti. Nkuko nari mpejije kubamenyesha amakuru yacu arabandanya, ariko ndabasabe tuyasozerere mu yavugwa mu makungu twateguriwe na Alain Lohisi Ndongozi. Amakuru avugwa mu makungu tuyahere mu
ca Palestine aho ishirahamwe mpuzamakungu ONU riraje ishinga n'inzara izura inzara yibonekeza mu gace ka Gaza mu bahungiye muri Palestine cyane cyane mu burengero kuva kwigenekezo rya 2023 nta bufasha bikwiye bariko bararonka muri ako gace ka Gaza aho abanyagihugu bugarijwe n'ubukene n'inzara bitagira izina hakaba indege za Egiputa Qatar na Jordania ziriko zirazana ifashanyo ku bantu mu bisagara vya Rafa na Khan Younis aho abanyagaza inyuma y'amezi atari make barahungiyeyo nubwo haheze igihe kitari gito sentare mpuzamakungu y'ubutungane isavye Israel gushiraho intunganyo yo kubahiriza ikiremwa muntu ariko nkuko bivugwa na UNICEF Croix-Rouge na Oxfam ngo bikomeza biba bibi cyane umunsi ku munsi mwomenya ko leta zunze ubumwe za Amerika Egiputa na Qatar ziyemeje kunywanisha Israel na Hamas bakizera ko bagiye kuboneka agahengo k'intambara imbere ko hatangura amafungo aba-Islam azotangura kwigenekerezo rya 10 Ntwarante ibizotuma harekugwa imbohe 130 kuri ubwo butaka mu gihugu ca Senegal kuri kaminuza ya Cheikh Anta Diop iri mu gisagara ca Dakar ku mugwa mukuru wa Senegal imwe mu kaminuza akomeye muri Afrika y'uburaruko ifise abanyeshuri barenga 90,000 yagize umwaka ugoye cyane abanyeshuri bahiga amenyesha ko bamaze amezi arenga 6 batiga bakaba bagarutse gutangura igice cya kabiri cy'ivyigwa bavuga ko abanyeshuri batakaje umwaka nubwo basuye kugurura inyuma y'ayo mezi nk'uko bivugwa na Nyima Baji bakavuga kandi ko ikirangamisi cya politiki kidashobora kwinjirira ikirangamisi cy'umwaka w'ishuri wa kaminuza bakaba bavuga kandi ko kaminuza atari ikibanza cya politike ahubwo ari ikibanza cyo kurera urwaruka no gutegura indongozi z'ejo hazoza bakabandanya bidoga ko naho batanguye ari mu majambo kuko ngo abo muri kaminuza ya pedagogique aribo barekuriwe kwiga baba mu kigo cya kaminuza bakavuga ko bari bakwiye ko ahabwa uruhusha rwo kugira uburenganzira bwo kuba mu kigo cya kaminuza haba kuba mu kigo canke mu kigo cya pedagogi n'ibindi kuva yugawe mu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2023 inyigisho ku buhinga ngurukanabumenyi zasubiriye inyigisho bigisha batonda mu ishure ariko abanyeshure bakaba basubiye gutangura inyigisho bari bahagaritse za kaminuza avugwa mu makungu acasozera n'amakuru yacu y'uno munsi imbere yuko dusozera mu nkundire ndabasubiremo ingingo nkuru zari ziyagize hagiye gukorwa ubuhinga buzotuma ibibanza vy'iratiro vya hano mu Burundi bihurumbirwa ndetse bikaninjiza n'amafaranga ava makungu nayo abasangwa butaka ba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngo ntibagikumirwa mu kibano ariko baracafise ingorane z'amatongo barimamo ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana ano makuru yacu y'uno munsi ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza mukurikirana ibiganiro byo kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi murakoze